Hello guys, uyu munsi ndabereka ukuntu wakoresha ChatGPT kugira ugire ubuzima bworoshe mu vyigwa, mu business n'ibindi. Kandi iyi ChatGPT ni application unyisigaye ikora henshi, abantu benshi basigaye bayifashisha kuko ni application umunyeshuri iramufasha mu gukora ikibazo cyamunaniye ikamwishura n'ikintu shobora kuguha umugambi mu gihe wari ufite amahera atagira umugambi washobora kwibaza none ko ufite amahera nkaya nayakoresha iyo ugira nunguka yandi byose irakubwira. Mu gihe ufite ikibazo cyo mu muryango ngo ufite ikibazo naka sishobora kukimubwira no kwitura he ugira ame ukuntu nokora ugira mve muri ico gisanga yakubwira imigambi yose mu majambo make. Ni nk'umuntu muba muri ko murayaga wamubwira ni sawa akakwishura, wamubwira iki akakwishura, wamaze none kwino munsi habavye nokora gutogira ndabe ko ejo no haronka uko nyene byose irakwishura. Ni nk'umuntu muba muri ko murare nko naje muba tuko turatera blague. Hama rero manda basigurire ikintu tuta ChatGPT ni iki rero. ChatGPT benshi bayumva uko gusa ntibazi cyarico. ChatGPT n'ubwenge bw'ubukerano bazungu badushiriyeho. Ni AI ivuga ntabwo ivuga ngo ikoresha ijwi, ivuga ikoresha amajambo. Nimba ari foto yisaba iraguha ifoto, nimba ari amajambo yisaba iguha amajambo. Yo iguha ibyo ntabwo itanga ijwi, itanga iki ibyo wayisabye mu nyandiko mu bicapo. Urukuranyumva nahura neza cyari cyo ChatGPT ishobora kukwishura mu gihe wabajije ikintu. ChatGPT ishobora gukorera ifoto mu gihe wayisabye ifoto. ChatGPT ikorera byose buri kintu cyose, mbari cyumviro nimbari giki byose irabigukorera. Mu majambo make ChatGPT ni nk'umuntu ariko ni robo. Ni nk'umuntu ariko ni robo. Sizi kuvuga ikirero irobo. Irobo ni ikintu gihema. No, ikintu gihema ni umuntu. Ni nk'umuntu gusa ni robo. Irobo naho ni ikintu nyine baba barashize ngaho cyokora nk'ikintu umuntu yokoze. Nibaza mwumvise cyari cyo ChatGPT. Hama rero tugomba turabire rero hamye ukuntu ChatGPT wayikoresha mu buzima bwa misi yose kugira izokwame igufasha. Hama rero nimba turi kumwe ngaho nimba uri mushasha hano akundi kuri Focatech raba ko wagize subscribe, kuko wagize subscribe n'amakuru menshi uworonka. Chaque lundi twamadushira ko video buri munsi ku wa mbere. Hama dusubire rero tubandanye mu byacu. Turatanguye rero bisaba kuba ufise browser yariyo yose. Tuko dukoresha Chrome ku bantu bafite amatelefone Android. Dukoresha Chrome. Tugiye muri Chrome tuanze chatgpt.openai.com. nibaza murayibona chatgpt.openai.com. nibaza murayibonera batayibona ngiyo ndayiberetse gacifyo ndako. Hanyuma iyo nyene ya mbere iyo site ya mbere tubona haje nyene niyo duce dukorera kuko misi yose site uresherushika bari baguhaye ya mbere niyo ucuhera komisi yose. Tugire kuri iyo ya mbere baduhaye. Please ndagusabye ntucino video kuko iragufasha ibintu byinshi. Reka turabire hamwe ukuntu wakorosha ubuzima bwawe bwa misi yose, ukuntu bo mu content creator kuri TikTok, kuri YouTube hose ubyoroshe. Tayutangura tutufyo kuri start now aho hera wafise bararitukura gushikene kwa uploading application ironke mu telefone naho on download the app aho no ucugiri kuciteresharja kugira iki ube uyifise mu telefone yawe. Nuzozurinda kugenda muri site kuyiresherisha kunuko aho application uyifise mu telefone bavyoroshe. Gusa rero tuyifise mu telefone kadukoresha iyo start now tuyikore nganyene kuri site yayo. Sawa. Kuri bantu bashasha twigisha ibintu by'amarezo sociaux, kuno wakora gira TikTok yawe duge account zawe, twigisha ibintu bitandukanye byinshi by'inyigisho by'ubuzima byose turavyigisha. Reka tubandane turi mu munsi tugende kuri twiconnect tuwe na twebwe abo mu mugambwe wa OpenAI. Twata kwa dufise dushenda he kuri inscription. Video ndikunda nyaruta kubera iki ni havi kurambiye ko ni ndende ni havi kurambiye nacyo ndikunda nyaruta wegenda neza buke nyumvereza buke ugutwi ku kandi rimwe kurindi. Tugiye kuri inscription. Please ndagusavye nyumvereze neza tugende neza ko ngana video na nyarukije bwa ni havi kurambira. Tugenda ngaho tushiramo Gmail. Kwiconnecta na Gmail.
niyo twiconnecta nayo kubera iki kubera arivyo wewe bashaka bakeneye ama Gmail aho cyo mode pass aonye iyo mode pass niyo baduhaye automatique iyo mode pass niyo baduhaye automatique ukeneye ukeneye create gwawe naho create mode pass hepfo yo munsi ndaberetse ya jaune munsi aho ni mugihe ushaka create wawe personnel gusa twebwe ariko dukoresha ijya nyene baduhaye kwa bitunyarukirize niba bitugora ukuntu uca mu mode pass byanka gato dukoresha iwacu cyo ndahe abona hari ibara rya bleu abona hari ibara riboneka cyane rya bleu nyosha dufyonda ko giki dukoresha mode pass nyene baduhaye ko tugiye kwicreate twe nyene yo tutwara umwanya muremure reka rero dukoreshe yahehe yo gwacu baduhaye aho munsi naho bakeneye kwicreate wabo katoga dukoresha yahe ijya baduhaye baduha s'il vous plaît ntucino video marira no video kuko irimo ibintu yo kwigisha byinshi ino video yigisha ukuntu muri umunyeshuri ni gute ya mugihe ikibazo cyakunaniye mu gute waronka inyishu warayibaze bakati none je ko nabuze inyishu nogira gute genda yitore iraguhe inyishu byose aha tugiye kuri continue tuba tugiye gira iki kwemeza rero ko tugiye kwiconnecta rero aho basabye iki code tuyirabahe muri Gmail katugende muri Gmail kwiraba neza ko yashitseyo please s'il vous plaît nimbura umunyeshuri nimbura mu content creator please ndagusabye rero video ntuyihereze ngahanye please ndagusabye ubandanye uyiraba twabonye baturungiye message chat GPT ndibaza mwayibonye code bayiduhaye ngiyo murayibonera mwe bimwenyene sinonda kwivuga maza kwibonera mu 543532 ndayivuze muyumve kandi manje ndanayibereke ngiyo 543532 ucikopya wabigumuze ku rutoke gatyonda kuri copie tugende rero dusubire muri ya browser yiwacu ya Chrome yiwacu tse muri ya Chrome yiwacu cizanga ukayikola ukagumiza ku rutoke gatyonda ukakigenda cyonda kuri continue nimba wageze ngaha yakuryoye please ndagusabye nawe ushimire kunshimira ni gutira ko subscribe byo shimira nyine ndagusabye raba yo tubandanye aho nyuma tusabye iki dushiremo izina ry'iwacu izina rya yose ushaka wewe nyene reka tuyitende Foka Tech nje zina ngize iki ni konte yanje yo muri chat GPT Foka Tech aho nawe tuzavye ngo jour mois année amwaka navukiye ko ndibaza murawubona no kwezi murawubona ni tariki murabibona katubandanye aho ushaka itariki yo ushaka umwaka ushaka byari byose cyo ndaye kuri continue gira iki ubandanye tubandanye aho turaza kwika ko turayicreate tayari turahejeje kare tangurira kugira iki kwibaza ibyo dukeneye gwisaba ibyo dukeneye duhereza tubandanye cyo ndakuri d'accord ya tubandanye aho nyuma gushaka kwibaza ikibazo cyacu cyose nimbari cyushaka cyose ra kwishura ikibazo cyose yigifitiye inyishu aho onye n'amameni ushaka gukoresha create image kuresa maga text nko kweda kwandika kantu cyangwa gucapisha image katuraba tugira iki ducape image créer une image aho urayibwiye bari mu Kirundi mu Gifaransa mu Giswahili wibwira mu rurimi gose wipfuza reka tugire mu Gifaransa créer une image de cadre de téléphone baravyituzanira rero katurindire telefone turabyiza kutwishura mugume hafi murabe byiza kuduha president gusubye n'ukino video itarahera raba gushika kwiherezo ryayo nimba rero umushasha hano raba kugi subscribe kugira makuru menshi ntazava gucika ko ngatwerekana ibintu byinshi chaque lent komando postinga video yigisha ibintu bijanye niki na rezo sociaux n'ibindi binye bijanye n'ubuzima katubandanye byacu rero ariko ikwiragira iki kwirarondeza ikwira recherche ikwirakora ya foto yacu kwirayikora ngaho ribaza murabonye cadre yaduhaye cadre zibiri zitandukanye ribaza murabyibonera zo cadre nazo bivana cyo wayisabye kije cadre kubera iki kubera nkunze kuzikoresha izi video zanje nkunze gukoresha izi cadre z'ukunyene kubera iki ndazikura aha nyene byo nibanga ndabibiye ku muntu uri mu content creator president gusabye rero iyi video imarire yose ko yo gufasha byinshi aho ushaka kwitera charge naho onye
aho ga fresh karaba munsi aho ni ucu ugenda kwiteresharge ugende mu telefone yawe tayari yagiye mu telefone aho onye tayari ngiye kuyiya kabiri naho ndabe ko yo nawe ndayikeneye mvuga ati reka nkoresha imwe cyangwa ukoreshe zose ukaziteresha n'ishwa yawe katubandanye rero nimba uri mushasha aho utaragira subscribe urabako subscribe tukiguma ndakwibutsa ko ni inyungu yawe kandi inyungu yanje ni inyungu ya twese reka tugende twibaze ibindi turabe ibindi yo bikora turagiye kwibaza ibindi rero reka twandike ni sawa ifite insiguro nyinshi reka turabyiza kutwishura ni sawa aho n'ahantu ugiri okwirungika katurabe rero inyinshi za kuduha twitonde nimba mu content create ndagusabye video imarire kandi nimba uri mushasha pe ndagusabye umarire no video kuzogufasha byinshi katurabe vyatwishuye rero ni sawa ni Kiswahili na ina maana ya sawa hakuna tofauti bisigura yuko rero yatawe nk'igiswahili ni sawa dukunze abarundi tuvuga ati ngo ni sawa gusa yo yibagije ko ari cya Giswahili cyanyaco bayiremeye ni sawa turabona ibyanditswe duhaye ngaho onye reka tuyibaze ikindi reka tuyandikire ikindi kintu turabico twishura turandikiye urashobora kunyandikira tuyihe ikintu dukorera urashobora kunyandikira indirimbo turabe ndabaje ko ushobora kunyandikira indirimbo ngo yego ndashobora kukwandikira indirimbo mbwira ubwoko bw'indirimbo urukundo gospel ubuzima ururimi Kirundi Kiswahili ubutumwa nyamukuru wifuza ko burimo aho ucubwira iki ucwandika ibyo ushaka rero yatwaje bwoko ururimi wocu yandika ibyo ushaka mbari Icongereza mbari iki irakubwira byose ngatubandanye mbe mushaka kuri no account please mba waryoye kuba tugeze hano on mba byakuryoheye pe ndagusabye sub yiwawe irakenewe kuko byonshimishe kandi nawe byo gushimishe ko twese twungutse uzo ko murongo makuru nanjye zo maye za nguvu zo kuzoguma ndakuzanira ibintu bishasha gusa kandi vyiza kandi vyizewe kandi nyabyo by'ukuri atari byo bubeshi ukuntu ukuri ndiko ndabwira bituma nanjewe nkora nkuko ndabikura aha nyene ndabibaza nibwe namwe mu bikoreshe rekaye tuyibwire rero nyene yo mu indirimbo yo mu Kirundi ndiko ndayibwiye mu Kirundi ya gospel imbere umuntu wa gospel wabuze mistari rero ngaje niba nganda kwibiye aho uzoshora indirimbo nyinshi na album usura ku munsi umwe sawa ngo ni sawa neza ndakwandikira indirimbo ya gospel mu Kirundi reka dutangire ni indirimbo ifite umutwe ugira uti uri Imana y'ukuri igitero ca mbere naho nogwa mu mwijima mwinshi umuco wawe urandendero uri mu mwungere atama amerekeza mu nzira zose abibona mbora umuririmbyi rero ngaha anye please ndagusabye ino video abana unshimire uko ngaho ugiye kuronka imisitari myinshi ugiye gusohora indirimbo nyinshi no mu munsi umwe wo kwandika n'indirimbo nka 10 kuko engibi urabyiboneye ubonyene ko Imana indirimbo uri Imana y'ukuri naho wigeze uteshwa n'ijambo wambaye ubwiza n'icubahiro uri Imana yonyene nta uhwana nawe baza murabyibonye igice kabiri iyo nshonje urumukwanga uyo ndwaye urumuvuzi baza muravyibonye mwese iyo nindirimbo inyandikiye kandi nta kiguzi natanze ni kubuntu please ndagusabye rero nimba waryoye nino video raba unshimire kunshimira naho ni gute ni kuraba ko wagize subscribe nimba wagize subscribe raba ko wagize part 2 de video raba ko wagize kuri video zose no kuri notification ugiriki buri video nzora nsohora chaque lundi nzora igushikira notification ugira nawe urabe nuzowavusigwa n'iterambere n'amajambere kandi raba ko wagize like na share usangize n'abandi gihe nabo bakabona kano ga system ntuijyane ibintu wenyine kana abandi baronke ikindi naci mufise wabonye ufise ikibazo hano rabonye ndikire muri commentaire ko ikibazo cyose ushaka genda kwishura mbukine ko nzo kwigisha ibindi byose nzobikwigisha baseka commentaire rero mbufise ikibazo cyari cyo cyose amasubira kubona na ryari undi lendi ciao